Mu ncamake rero nico kintu cose cababaje umuntu mu gihe gito canke kinini, urumva hari ivyo abantu muri rusangi twese vyotugora kwihanganira, ni nko kubura nk'umwana canke kubura umuntu ukunda cane, nk'ico ni ikintu gishobora kugora umuntu kugira ngo aronke ingene agikira akakibohoka, ivyo ni ibintu twese urumva ko bitotworohera kubikira. Rero nk'ico iyo kibaye umuntu ntagikire, ni ikintu gishobora kugaruka mu bundi buzima bw'uwundi muntu, ariko vyose bikavana n'ingene uwo mukurambere wacu aba yabibayemwo. Iyo agize amahirwe akava muri ubu buzima yaravyakiriye agakira, agahinda kose aba afise kagahera, biba ari vyiza. Ariko iyo bitagenze uko, bishobora kubandanya ugasanga muri uwo muryango babandanije kubura abana bakiri bato. Nko mu muryango dufate ko habaye ivyago hagapfa nk'abantu 3, 4 canke 5 icarimwe, aho ata nkeka bitegerezwa kugaruka mu rundi runganwe vyikurikiranye. Ivyo bihume rero twovuga ngo n'uwo muntu atatunganirijwe mu buzima, n'uwo mukurambere ahura n'ivyago hanyuma ntatunganirizwe, ntaronke inyishu, ntabohoke ivyo vyago vyose vyamubayeko. Uwo muntu rero aza kugaruka mu biwe kugira ngo yumvirizwe kandi atunganirizwe, akabigaragaza mu buryo bwinshi. Niyo mpamvu bisaba ko abantu bamenya amakuru atomoye y'abakurambere babo kugira ngo bamenye uko bavyifatamwo. Nico gituma igihe cose abavyeyi batwituye, ikintu ca mbere tubatuma ni ugutohoza mu miryango yabo uko abakurambere babo babayeho. Twama dusanga kenshi ivyo bintu bifitaniye isano n'akahise. Iyo nyifato hari ico uza gusanga abavyeyi bayiziko, tugaca turondera ingene dushobora kuyibafasha. Nk'akarorero hari abana benshi banzaniye nagiye nkurikirana, ugasanga mu buzima bwabo nta kibazo bigeze bahura naco, ariko ugasanga barababaye, bafise agahinda, bafise inyifato itaryohererwa ikintu na kimwe. Abo bana baba bafise muri bo umubabaro canke imibabaro y'abakurambere babo. Iyo rero abavyeyi babo bababwiye ibijanye n'umusokuru wabo canke umuwinakuru wabo, bagasanga ayo makuru basa nk'abayazi, bagasa nk'abayatahura kandi batamubonye. Kenshi rero ivyo vyonyene birashobora no gutuma usanga umwana arakize, arabohotse. Ico dusaba abavyeyi ca mbere nuko inkuru zo mu miryango yabo boziyaga, bakazivuga cane abana bumva, bakazibabwira, zaba mbi canke nziza. Ivyo biratuma abana boba bafise ivyo bikomere muri bo babohoka, mbere kenshi ugasanga batiriwe baranagira n'ingorane, kuko umwana ivyo aba afise muri we biba bikeneye yuko avyumva, kuko aba afise ako gahinda muri we atazi ico kavako. Iyo rero umuvyeyi amaze kumuyagira izo nkuru, uwo mwana biraza kugira insiguro muri we, bigatahurwa muri we, nubwo aba atabibonye. Uriya mwana kuko afise mu ngingo ziwe ako gahinda k'umukurambere wiwe, uko yumva ayo makuru ni nk'uko ari uwo mukurambere aba ariko arayumva muri we, hanyuma akagenda abohoka bukebuke. Ikibi nuko abavyeyi batavuga amakuru, iyo batayagiye abana babo bikomeza kuba muri bo, kuko naho bija gushika kure, mbere biranashoboka kudahera, kuko uko imyaka igenda niko ayo makuru y'abakurambere babo agenda atakara iyo abavyeyi batayavuze. Ico tubasaba rero abavyeyi cane cane, nibaze barabwira abana babo ivyo bazi ku bakurambere babo kuva bakiri bato cane, kugira ngo n'ivyo bikomere canke ivyo bihume bikire hakiri kare, abana batararinda gushika kure mu buyabaga. Kuko kenshi iyo bashitse mu buyabaga usanga noneho abana batanguye kwitwara nabi cane. Ni ba bana usanga babaye ibirara, abandi ugasanga bagize ingeso mbi, bakavamwo mbere rimwe rimwe n'abicanyi canke ivyihebe, kubera yuko vya bintu vyabo bitigeze bironka inyishu bakiri bato cane. Ego.